Niteka n'umunezero ndasubiriye kugusuhuza nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero igisata ca ba mukerarugendo igisata c'ubutunzi igisata c'amagara y'abantu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru ya kano kanya harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira indongozi y'imbonerakure yarapfuye 10 zirakomereka ni inkuru itari nziza ni inkuru iteye umubabaro n'agashavu umwe mu ndongozi z'imbonerakure muri zone Gitara muri komine n'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi yarapfuye aguye mu isanganya ry'imodokari kw'ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice ca Rimbo ni muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba isoko mu gipolisi rikaba ritomora ko izindi mbonerakure 10 zakomeretse cane kandi ko iryo sanganya ryavuye ku muvuduko munini abo banywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bari bavuye mu birori vyatunganijwe i Bujumbura mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe imbonerakure bari bagiye mu makamyo yo mu bwoko bwa fuso mu bisanzwe zipakira imizigo n'ibikoresho vyo kubaka vyinshi kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanyi mu buryo bw'idonido wija kure Nyayo kandi leta y'u Burundi yasohoye imiliyaridi 66 zigenewe rusansuma rw'abanyagihugu mu kurindira ko imfashanyo y'abayifata mu mugongo ishika abafasha Uburundi mu iterambere bemeye gufasha Uburundi muri rusansuma y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi ntibarashitsa ivyo biyemeje umukuru wo mu rwujejwe ico gikorwa yabishikirije ku munsi wa kane uheze mu kiganiro kubamenyesha amakuru yamenyesheje ko ubu amafaranga akoreshwa hari ayo mu gihugu Nikora Ndayishimiye yamenyesheje ko amakuru avuga ko uburyo bw'abafasha buriko bukoreshwa nabi atariyo yamenyesheje ko vyose bigenda neza nubwo habaye gucererwa mu ntango bivuye ku bibazo bimwe nk'umuvuduko muto wa internet kuba bamwe mu bakora urwo rusansuma atavyo bamenyereye kuba mu bice bimwe hatamuyaga nkuba uhari no gushira abakozi ku rubuga vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure nayo kandi amanota 32% niyo yafatiwe ko kugira ngo baje mu mashure yisumbuye ku banyeshure ibihumbi 79,847 bakoze ikibazo ca leta uyu mwaka urugero rw'abagitoye ni 79,8% nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru ahavuga ko waronse amanota 68% azoca yungururizwa mu mashure yisumbuye mu kiganiro yatangiye kubamenyesha amakuru mu biro iwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umushikiranganje w'indero mu Burundi yavuze ko umuntu afise amanota 50.5% ari wazoja mu mashure y'uburaro n'amashure y'Ibujumbura vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iwuvira igendereza rya gisirikare ryahagaritse umuganga yahora avura abanyamurenge Dr Alexis Ndakize apfungiwe mu gasho k'igendereza rya gisirikare iwuvira mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo ni kuva ku wa Mungu wa 25 Myandagaro 2024 yagirizwa ko yajanye imiti mu bigwati bimwe bigwiriyemwo abanyamurenge amakuru amwe akaba avuga ko ari remenanya yakorewe muganga Alexis Ndakize ni umuyobozi w'ibitaro vya Nyakiragongo muri groupement ya Bijombo muri Uvira mu ntara ya Sud Kivu
mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Yahagaritswe kuwa Mungu wahera bikozwe n'igendereza rya gisirikare. Abaduhaye amakuru bakaba bavuga ko yahagarikiwe ku rubibe rwa Kijaga. Byinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye wija kure. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe. Nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko imakamba indongozi y'imbonerakure yapfuye 10 zigakomereka. Umwe mu ndongozi z'imbonerakure muri zone Gitara muri komine n'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi yarapfuye aguye mu isanganya ry'imodokari kw'ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice ca Rimbo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Isoko mu gipolisi ritomora ko izindi mbonerakure 10 zakomeretse cane kandi ko iryo sanganya ryavuye ku muvuduko munini. Abo banywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bari bavuye mu birori vyatunganijwe i Bujumbura mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe imbonerakure. Bari bagiye mu makamyo yo mu bwoko bwa Fuso mu bisanzwe zipakira imizigo n'ibikoresho vyo kubaka. Bari bapakiwe nk'ibidandazwa mu gitondo baje i Bujumbura muri ivyo birori. Ntibitangaje ko hoba isanganya nk'iryo. Umudereva na bamwe mu mbonerakure baragorana bigasongwa nuko bari banyoye cane. Ibara ryaciye rero rigwa. Uko akaba ariko umwe mu barokotse yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ariko ativuza umwidondoro. Ayo makuru haremezwa na rimwe mu masoko mu gipolisi rimenyesha ko iryo sanganya ryavuye ku muvuduko muremure n'ububi bw'ibarabara. Imiryango y'abakomeretse n'uwapfuye iri mu mubabaro igasaba indishi, na cane cane ko iyo modokari itari yagenewe gutwara abantu. Nayo kandi leta y'u Burundi yasohoye imiliyaridi 66 zigenewe rusansuma rw'abanyagihugu mu kurindira ko imfashanyo y'abayifata mu mugongo ishika. Abafasha Uburundi mu iterambere bemeye gufasha Uburundi muri rusansuma y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi ntibarashitsa ivyo biyemeje. Umukuru w'umurwi ujejwe ico gikorwa yabishikirije ku munsi wa kane uheze mu kiganiro ku bamenyesha amakuru. Yamenyesheje ko ubu amafaranga akoreshwa ari ayo mu gihugu. Nikora Ndayishimiye yamenyesheje ko amakuru avuga ko uburyo bw'abafasha buriko bukoreshwa n'abatariyo. Yamenyesheje ko vyose bigenda neza nubwo habaye gucererwa mu ntango bivuye ku bibazo bimwe bimwe nk'umuvuduko muto wa interinete, kuba bamwe mu bakora urwo rusansuma atavyo bamenyereye, kuba mu bice bimwe bimwe ata muyaga nkuba uhari no gushira abakozi ku rubuga. Vyafashe umwanya kugira ngo abazokora urwo rusansuma bigishwe gukoresha tablete kugira ngo begeranye ibisabwa. Habonetse ko ku bihumbi 18 barakurikirana inyigisho. Ica kane cabo nticari bwigere gikora kuri telefone igezweho. Uko akaba ariko umukuru wa BCR yashikirije. Ku ncuro zibiri ibikorwa vy'abakora rusansuma vyarigijwe imbere, irya nyuma hari kuwa 25 Myandagaro guheze kugira ngo bihezwe kuwa 15 Nyakanga kuza. Ubu abakora rusansuma bariko barashirako inomero mu gihugu cose ku ngo zose ziri mu mazone bakoreramwo kugira ngo hirindwe ko hoba ingo ziharurwa kabiri muri rusansuma. Uko akaba ariko Nikora Ndayishimiye yamenyesheje, akaba ari nawe arongoye ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu. Iyo rusansuma isaba n'imiburiburi buri uburyo bungana hafi imiliyaridi 100 z'amarundi nk'uko Ndayishimiye abitomora. BCR irindiriye imfashanyo y'abafasha Uburundi, harimwo ibanki y'isi yose iza kw'isonga kuko yemeye gutanga imiliyoni 6.5 z'amadolari y'abanyamerika. Mu Burundi rusansuma ya nyuma yo ikorwa ku banyagihugu no ku buraro bwabo. Yari yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2008. Yamenyesheje ko abanyagihugu hari miliyoni 8 ku myaka 10 iheze
abanyagihugu b'u Burundi bariyongereye cane ku bice 30,1 kw'ijana bava ku miliyoni 9 n'igice mu mwaka w'ibihumbi 2010 bashika ku miliyoni 12,3 mu mwaka w'ibihumbi 2020. Abo banyagihugu bagizwe n'urwaruka rufise imyaka iri munsi ya 25 ku bice 61 kw'ijana, aho mu mwaka w'ibihumbi 2020 vyari ibice 3 kw'ijana gusa vy'abanyagihugu b'Abarundi bafise imyaka irenga 65 ku bwa ONU. Kubw'ibindi vyegeranyo, abanyagihugu b'u Burundi ubu mu mwaka w'ibihumbi 2024 bangana n'imiliyoni 13,591,657, bakaba biyongereye ibice 2,67 kw'ijana hagereranijwe no mu mwaka w'ibihumbi 2023. Nayo mu yandi makuru kandi nuko amanota 32 kw'ijana ariyo yafatiweko kugira ngo baje mu mashure yisumbuye ku banyeshure ibihumbi 79,847 bakoze ikibazo ca leta uyu mwaka. Urugero rw'abagitoye ni 79,8 kw'ijana nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'indero François Havyarimana mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, aho avuga ko uwaronse amanota 68 ku manota 200 azoca aho avuga ko uwaronse amanota 68 ku majana abiri azoca yungururizwa mu mashure yisumbuye. Mu kiganiro yatangiye ku bamenyeshamakuru mu biro iwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umushikiranganji w'indero mu Burundi yavuze ko umuntu afise amanota 50,5 kw'ijana ari we azoja mu mashure y'uburaro n'amashure y'i Bujumbura. Abanyeshure batatoye ikibazo ca leta ni ibihumbi 16,097, ugasanga hari 135 kw'ikomine na 5 ku mutumba. Abo bashobora kwiyandikisha mu mashure yigisha ivy'imyuga canke bagahitira mu mashure ahasanzwe ibibanza. Ivyo ni ibimenyeshwa na François Havyarimana. Yamenyesheje kandi ko ubushikiranganji arongoye bwongeye ko abanyeshure ibihumbi 5 ko bazokwakirwa mu ndaro. Abanyeshure b'abatwa ni ukuvuga inkehwa bakaba bafise 64 ku majana abiri bazoca baja mu buraro. Intara ya Karusi ikaba ariyo yasubiye kuba iya mbere nk'uko vyari bisanzwe mu myaka iheze. Abanyeshure bakaba baramenye ku rugero rwa 97,16 kw'ijana, mu gihe igisagara ca Bujumbura kiza mu kibanza ca nyuma ku rugero rwa 67,53 kw'ijana nk'uko vyavuzwe n'umushikiranganji Havyarimana. Muri ico kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umushikiranganji yavuze kandi ko abanyeshure bazoja mu mashure y'akarorero 5 ari mu gihugu bategerezwa kuba bararonse amanota 70 kw'ijana n'ayarenga. Yaciye anaboneraho amenyesha ko amashuri azokugurura umwaka mushasha ku wa 16 Nyakanga uyu mwaka. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya